abana bangazi n'inzu yarasambukiyeko tuba mu nzu y'ibiti ubu amaze kusambura ko inzu gatatu n'ubu yimije gusambura n'iyindi akazu k'ibiti tubamwo kugira ngo akunde ahagurishe hose hatware rero jewe ubu amagorwa ngo wowe iyo ndonka ingene iyo nzu yokubakwa noyubatse ariko nta bubasha afise nta bushobozi ifise no kugira ngo abana barye birangora rero ubu amagorwa mfise nuko noronka ico abana barya kuko imyaka 50 mfise ubu naramugaye mfise ubumuga bw'iki mu mubiri ndafise n'urutoki ngaho urutoki ndiko ndakora itasha rutegeza guhagarara nkasigara intoki zine haraho zirara ndaribwa n'ibintu bikanja mu kiganza kubera ubuzima naraciye itasha nararushe nukuvuga yuko ubu gushika isaha abana barafise ibibazo bafise ibibazo umwana w'umuhungu uyu mwana w'umuhungu navyaye aramwanka cane avuga yuko takwiye kubaho ngo nashaka abeho nabi nta na kimwe umugore afise ubu agira muzane wa mariage kugira ngo iyo parasera bayigurishe sindonke abana barara umwana w'umuhungu naramureze ndamurera mu bihe bidasanzwe umwana w'amezi 5 gushika isaha ntashaka kubafasha ubu ariko ararondera ingene iyo parasera ayigurisha kugira ngo akunde abana biwe buwo mugore abana 5 ngo agiraze kubibagaburira abana bangare Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndawaramukije nizere ko mumeze neza aho ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasipro turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho nabandi bazanye abatumire batandukanye aho twamo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubu munsi rero ni umunsi udasanzwe turi neza na neza kumubone gisagara ca Bujumbura aho turi kumwe n'umuryango ugizwe n'umupfasoni hamwe n'umwana wiwe mu byo tuza kurabira hamwe rero bari mu buzima butameze neza ntivyifashe neza hari benshi twagiye tubazanira ngaha kuri Roy TV bamwe mwarabafashije kandi mwarakoze Imana ibahezagire hari benshi twagendeye mugenda bafata mu mugongo kandi bavuga ngo gutanga bizana imigisha ushobora kuba uzi ko nawe uri mu buzima bubi aho ugasanga hari mu buzima bubi kugusumba uco ufise cose rero mu gihe ufashije uwundi Imana yaheza ikaguhezagira twazindutse rero tugendera no muryango naho bitari byoroshe twagiye kumuhana dusanga siho bari ariko turabaririkiza amakuru dusanga bagiye guca ingero uvuze guca ingero murumva yuko bari bagiye kuraba ko baronka utwo bashobora gufungura twa sasita turagenda tubasanga rero aho bariko baraca igikebere abariko bararibira umuntu kugira ngo barabe yuko baronka utwo bashobora gufungura n'umutamakazi novuga yuko ageze mu zabukuru maze gushikana imyaka 50 hari hageze ko wicara abana bakakuronderera canke nawe ukafungura utwo warondeye ariko murabona ko acirukanga hari izuba ryinshi hararuhisha sinobabesha ariko bavyemewe ko bararima ngo barabe yuko boronka ingene baba sivyo gusa rero bashikiwe n'ibibazo bitandukanye muri commentaire urafise ico bahanura urafise ico baterera haba uko bovyifatamwo urafise intererano haba uco bafasha ndazi ntuza kubura ico bafasha kugira ngo ubuzima barimwo bushobore guhinduka haba kuri no muvyeyi canke kuri uno mwana wiwe imbere ko twinjiye mu kiganiro nyezina reka ndabasaba ibidondore tuyage muze ati ko tuyagana abandi turahera ku muvyeyi turabakiriye muvyeyi amazina y'abanyu babitade amazina yanje nitwa Sugwava Sikora Sugwava Sikora yego musanzwe mubahehe neza na neza turi ngaha kumubone muri quartier Mugaruro hanyuma abandi abashimiye murakoze mwakoze kutugenda abanyakubahwa kandi mwakoze kuza kudutera intege mu bibazo bitandukanye dufise ngaha murakoze gushima namwe reka twumvirize izina ry'uno muhungu wiwe naho hama twinjire mu kiganiro nyezina ariko nabwiye ko nawe bivuze kwiki ico urafise ico wovuga canke ico wokora haba mu manuro ushobora kuba nawe warabiciyemwo canke ushobora kuba uherereye hari wagize ikibazo nk'ico ariko ugasanga mu nyuma yaragize hamara kivamwo urafise ico wobaterera haba mu buryo bwo kubafasha haba mu manuro n'ibindi bigiye bitandukanye namwe amazina yawe bitande murakoze ku mazina yitwa Nyiranyibagira Patrick nkaba ndi ngaha ndi kumwe n'umuvyeyi wanje hama nkaba mfise uyundi mushikanje mugabo akaba tutari kumwe
nawe akaba yagiye kuraba uburyo yoca ingero turabe utwo twoshobora gufungura hama ku mazina nayo murakoze. Tubashimire cyane turahera kuri muvyeyi twazindutse tubagana tuzi ko mwashikiwe n'ibibazo bitandukanye kuva mu misi yahera kugeza n'uno musi ko muri mu buzima butabamereye neza. Hari benshi bifuza kubimenya mbega muvyeyi kugira ngo mwisange muri buno buzima musange muba harya muba vyatanguye gute vyatewe n'iki neza na neza? Je ukuntu vyatanguye nyakubahwa narabaye mu buzima budasanzwe kuva 1999 ngenda kuri uyo mugabo wanje yantaye n'abana umugabo yantanye n'abana je namugiyeko avuga ko tuzobana amagorwa n'amahigwe turaronderana namugiyeko ataco afise atakintu na kimwe afise yamesura ipantaro imwe akagenda agakora igifundi yashika muhira akambaza ati dufungura iki nkamubwira ati jewe n'ukuri je narose nagiye guca itasha hanyuma ivyo biheze umugabo wanje tumaze kuronka twatangure ku itasha 12 zo kurima umuceri turagera ku hegitari itasha 250 amaze kuronka uwo muceri turaronka turarima amatomati turarima ibintu vyinshi turaronka ico dufungura acaronka imangazini zitatu muri Kinama isoko ya Kinama izo mangazini zitatu ashiramo imiceri amafarini amasafuriya amasahani vyose amaze kubona ko tumaze kuronka ico twofungura yaciye ntana n'abana mu 2003 amaze kuntana n'abo bana abo bana ntabwo yabafashije umwana agwaye nje nimenya aza guca itasha haraho nagenda guca itasha abantu bakayinyima nkururuka mu murima aho umusaza bakavuga ati none we kwahora umubosi ivyo bintu bigenze gute kugira ngo uze kudusaba itasha haraho bayinyima nkaraza abana ubusa haraho bayima haraho nagwaza umwana nkaburisha mfungurira abana yagenda kumusaba amahera kwa muganga akayanyima akanantera n'amabuye akambwira ati mvira ku mbuga we nturi umugore wanje gushika yaho umugabo amaze kubibona uko vya bintu byose acarakumakuma aratwara harageze igihe yaho n'indobo y'amazi ayitwara harageze igihe n'isahani ndirako ayitwara harageze igihe n'amasuka nacisha itasha amasuka abiri niyo yarimisha byose araza kubitwara aragera yaho n'ubu leta abana n'abavuka n'ishuka byose arabitwara nico turyama ko byose arabitwara nasuye kuronka ico abana ndabaryamikako aruko ari abantu bampaye ico abana ndabaryamikako cyangwa mbana n'abo bana babiri umwana yantanye w'amezi 5 n'umuhungu turi kumwe umwana yantanye w'imyaka 2 n'umwana w'umukobwa mukuru yagiye guca itasha n'uyu munsi uri hejuru kuva mu 2003 tubayeho nabi turagenda guhorondera itasha tukayibura haraho tuyironka nta n'umutahe mfise kugira ngo abana ndandaze kugira abana baronke ico barya ariko abana naritanze Imana iramfasha ndabigisha kw'ishure barazi ishure bamaze guheza ishure abana baciye babaho nabi kuko nta kazira nifise kugira ngo baronke ico barya naho twarondera ubuzima vyaranse bimaze kwanka ubu na leta yarahatwaye aho twaraturondera n'agatasha ubu haza kurondera itasha umuntu azwi no kuvuga yuko utarose umuntu akwandika aho uronka itasha ntuharonka no kuvuga yuko n'ubu nariko ndaca itasha ku muvyeyi yabonye ntuhava ndara inzara no kuri aha tubaye mu buzima budasanzwe jewe umugabo wanje gushika isana aka kanya ntagomba ko abana borohereza kubera abona ko ataco mfise ubambwira ko ntari umugore wiwe avuga ko umugore wari bageze muri leta civile kandi bageze leta civile mu vyo narondeye bagize leta civile mu vyo narondeye mu mako yiwanje ubu ntacibuka ko n'abana twabavyaranye ubu naho turara ubu ashoboye gufata umwanzuro wuko ahagurisha abana bangaze n'inzu yarasambukiye ko tuba mu nzu y'ibiti ubu amaze kusambura ko inzu 3 n'ubu yimije gusambura n'iyindi akazu k'ibiti tubamwo kugira ngo akunde ahagurishe hose hatware rero je ubu amagorwa ngo wowe iyo ndonka ingene iyo nzu yo kubakwa no yubatse ariko nta bubasha afise nta bushobozi ifise no kugira ngo abana barye birangora rero ubu amagorwa afise nuko noronka ico abana barya kuko imyaka 50 mfise ubu naramugaye mfise ubumuga bw'iki mu mubiri ndafise n'urutoki ngaho urutoki ndiko ndakora itasha rutegeza guhagarara nkasigara intoki zine haraho ndaribwa n'ibintu bikanja mu kiganza kubera ubuzima naraciye itasha nararushe no kuvuga yuko ubu gushika isaha abana barafise ibibazo bafise ibibazo umwana w'umuhungu
uyu mwana w'umuhungu navyaye aramwanka cane avuga yuko takwiye kubaho ngo nashaka abeho nabi nta na kimwe umugore afise ubu agira muzane wa mariage kugira ngo iyo parasera bayigurishe sindonke abana barara umwana w'umuhungu naramureze ndamurera mu bihe bidasanzwe umwana w'amezi 5 gushika isaha ntashaka kubafasha ubu ariko ararondera ingene iyo parasera ayigurisha kugira ngo akunde abana biwe b'uwo mugore abana 5 ngo agiraze kubibagaburira abana bangare nukuri amagogo afise nayuko Imana yofasha ikanafasha n'abantu Imana yokoresha kugira ngo abana baronka aho barara. Muvyeyi tukiri ngaho nyene turifuza kumenya mbega ico gihe cose mwabana abo bana bose mwavyaranye nta numwe yigeze yandikwa kuri se? Abana agiye kubandikisha bagira baheze ishure muri 2018 yarabandikije muri leta civile kandi naho yabandikishije naragenda ku makuru karatasi kugira ngo bakunde bavuge ku rupapuro akarubima nagiye kuzandikisha ituro 3 azitabura dekaritiye gushika yaho dekaritiye avuga ati abo bana nyamba tarabo wavyaye mwavyaye n'uwo mugabo kugera yaho ababanyi bavuga bati wewe amagogo go ararenze warukwiye kugarukirwa n'umukuru w'igihugu canke abashobe kukwitaho n'ubu nukuri ubuzima mbayemwe n'ubuzima budasanzwe kuko n'inzara abana haraba irara canke bakayirirwa bivanye no kuntu ubuzima bwononekaye kuko nabaye ikimuga singishobe gucira itasha abana kandi n'abana ubu babayeho nabi kubera baguma bajitasha bataronka n'agataye badandaza hama ikindi kintu nagomba gusaba nukuri mu magogwa ngowe nuko ababanyi biwanje barankengera kubera babona se wabana yabasamburiye kwinzu batagira aho barara abana uruma nubwo bajyama abana biteze ko se wabo n'ubu yimeje iyo parasi yakoza kuyigabuza ayigaburira abo bana biyo 5 ubu rero uyu mwana twavyanye w'umuhungu naravye kumujana kundi mugabo mbona vyogorana ubu rero je nemeye kubarera kugira ngo abana sinze ndabate. Uwo mugabo mwifuza kumujana ko yari uwo wapfaniki sa uratubwiye ko muri ivyo bibazo byose wagiye uracamwo hageze igihe wiyumvira ko umwana w'umuhungu ubifuza kumujana kundi mugabo yari umugabo uwahe? Yani bene bajya bavuga bati ko uwo mugabo yagutaye raba ukuntu woza tugufashe tugutware nanje nkabona abana ndabataye nkabona abana baca bahangayika kuko umwana umujanye kundi mugabo hariho ukubwira ati nzogufasha kubarera hariho ukubwira ati jewe nzobigisha kw'ishure ugaca usanga babana ntabwo ariko arabigisha abana bagaca bapfa bahangayika abana bagaca bapfa bagwaye kwashi je nemeye kurera abana banje kugira ngo abana baze batera imbere kuko nciyitasha nemera nkagura imwe nciyitasha nkemera nkagura ikaye zibiri n'amakaramu abana hariho umuntu wasanga bahaye nk'ikaramu 2 canke 3 abana baca bakora uko jewe nuko abana baciye bakura bamerewe yego. Muvyeyi turumva ko mutworohewe kuva mu 2003 no musituri mu 2025 muri mu bibazo nk'ivyo mugwana musubira abapomera kw'inzu murari inzara mucitasha muyironka canke muyibura tumva n'ugendo rutari rworoshe ariko mwihangane Imana irababona. Turifuza kumenya muri ivyo byose mwagiye muracamwe mbega hari abo muba mwarabwiye haba mu muryango w'uwo mwavyaranye haba abandi boba babizi canke se byari bimeze gute? Mu muryango wari wa n'umugabo wanje babigiyemwo ahubwo hakugira ngo babijemwo baraje inama kugira umugaze kutwomora n'abana jewe n'inzu nabamwo yari ivyumba 12 harimwo n'abapangaye zose yaraje arazihura hasi ahubwo umuryango ni wamoshe mugira ngo irukana uwo mugore na kare ako kagore ntikwize nta mashuri gafise nabo bana cyo bamwaka kugira ngo ukunde ubuzima bandaye jewe no kuri abo bana jewe nararavye ko yobanyaka mbona ntivyokoroha umwana mukuru uwo mwana avutse mu 2000 yaramunyatse amara amezi 3 nta mufise naguma ndondeza gushika umwana ndamutora umwana namutoye yarazingamye ndamutora umwana atacoga ndamutora ari kanzu umwana yajanye isigaye imeze nabi jewe rero no kuri abana nacenemera ndabagwamo kugira ngo abana bakure ndabigishe kw'ishure baze baronka kazoza keza kuko narabona nta kazoza yashaka kubaronderera rero yisana akakanya abana n'ubu urupapuro rw'amavuko umwana agira kabiri urupapuro rw'amavuko n'ubu ntikwanditse kose yaciye yanka kumuha izina yitwa aca mu izina yitwa kubera umwana mwanga ngo nashaka ko umwana yotera imbere nashaka ko abana batera imbere
agomba abana baze babeho nabi gushika ngo bashize babe bamara ibobo. Yego. Ikiganiro ni nawe bivuze ko iki urafise ico bivuga ko muri commentaire ushobora kuba ari ujyashikiwe n'ibibazo hari inama wamubwira ingene yovyitwaramwo ico yokora kandi ukaba ufise n'uburyo urafise ico wokora urumva ko ari ubuzima butoroshe kuva mu 2003 kugera uno musi mu 2025 umuvyeyi ari mu bibazo kandi ariko arakura ari mu bana ari mu bibazo utabona ngo bizohera ejo canke hirya y'ejo murumva ko ari ibintu bitoroshe Imana ishobora kuba yaraguhezagiye ushobora kuba ukiri muto canke ukuze urazi ingene umuvyeyi ahangayika kugira ngo umwana akure nawe ushobora kuba uri umwana kandi bavuga ngo umwana si uwumwe ushobora kuba nawe uri umwana aho ukavuga ati urya muvyeyi arababaye reka ndabe n'ibihumbi 10 ndamufashe uno musi barare bafunguye canke 20 mwese murahawe ikaze kugira ngo mumufashe mukorere Imana mumva ko ari mu buzima bugoye kandi cane muvyeyi tukiri ngaho nyene turifuza kumenya mbega ivyo vyose ko vyagiye biraba uko nta musi n'umwe wigeze umurondera ngo muvugane menya ati mbega ikibazo gitewe n'iki ko kare twari dushonje turi kumwe tukarondera ubuzima Imana ikadufasha ikaduhezagira tukaronka imiceri amatomati tugatangura kudandaza vyoba vyagenze gute ntawe mwigeze mwicara ipfume binanirana basi mwagiye inama Jewe nyakubahwa naragiye ndagenda nditwara kwa Dekatiye nditwara kwa nyumba 10 no kuvuga naho najana umwana agwaye yacanye anyiruka ko n'amabuye jewe ngiye mu muryango wabo bavuze ngo urutsa uwo mwana umuduhe uwo mwana w'amezi 5 gushika uyu munsi iyo mwana yarenza kwiza imyaka ariko ja kwishima imyaka 7 atakintu kimwe amufasha yabo uwo mutoyi yabo uwo mukuru yavutse mu 2000 naho nabarungika abana nageze kubarungika abana ngo bagende kwase abahenikaye canke abahenirasiyo na sentare intango ya Buterere yaramutegetse yuko abana yobafasha kwishure canke akabandikisha n'urupapuro rw'amavuko canke akabaha na uniforme canke akabaha n'amakaye yarabimye n'ikintu na kimwe ariho umuryango we wamubwira ati ahubwo umwaka abo bana ubazane ubarere kugira mukase babarere nuko vyaciye bigenda ubu naho tugomba tuganire n'umwana aho tumva ingene vyagenze mbega mufise imyaka ingahe je ku myaka mfise navutse mu mwaka w'ibihumbi 2002 kugeza ubu tuvugana nkaba mfise imyaka 23 nkaba ndi mu gukwiza imyaka 24 muri 2026 mu 2002 uravutse usanze mama wari mu bibazo none raba uri umusore n'ubu kandi muracari mu bibazo mbega muri ico gihe papa wawe muzi wewe kuva muri ico gihe bimaze kuba papa amaze guta mama mu nyuma yaho naragiriye ubuntu Imana ibandanya kudukuza turabaho mu buzima novuga bugoranye kuko je nava kw'ishure ndamusanga aho mama arimwe arakorera canke nkaja kw'ishure ariyo mvuye nkamufasha nimba ari kurandura umuceri ico bitwa guteragira umuceri imiceri bakunze kurima hama maze kumuranduza nk'umuceri nkaca nja kw'ishure uwo muceri ndandi mu makaro asigara arateragira kugeza ahatahiye rero muri ubwo buzima twarabubayemwo tubamwo bigoranye ariko Imana yabidushoboje kugeza na nubu kuri no saha nubwo tubayeho kuri no saha mu buzima novuga naho tubayeho nkuko umuvyeyi wanje yabivuze tubayeho novuga mu buzima bugoye bwo guca ingero ariko Imana yezi dushoboza ugasanga uno munsi turonse utwo dufungura navyo tukabishimira Imana rero nico noshobora kuvuga wavyakiriye gute uvutse ugasanga urafise papa wawe mugo ugasanga papa wawe ntakwemera ugakura mu buzima bumva bakubwira ati uriya niwe papa wawe mugabo ugasanga nta kimwe kumariye mu buzima ntakwitaho nagufasha muri wewe wavyakira gute je muri make maze kuvuka nkasanga papa ntawe ntabwo navyakiriye neza kuko kubaho ata muvyeyi ufise ubona usanga biteye agahinda yaho abandi bana umwana ashobora kuba afise ikibazo we akaba yizera ko ikibazo ciwe afise ashobora kugifashwa n'umuvyeyi wiwe canke novuga nka se wiwe ariko je mu buzima nabayeho mu buzima mbona gusa mama wanje gusa simbone papa ariko ivyo bimaze kubaho mu myaka yahera nyene muri ico gihe nkiri muto hari igihe nashobora mama akaturungira akavuga ati jewe abana sino bigumiza ko je nyene se wantazuvuga ngo ntabwo nigeze ndabarungika hari igihe twaje aho papa yigeze kuba dandariza hari muri ya soko ya mbere ya Kinama
ntabwo bari bwayisambure ngo babimure kuri rya tere y'umupira igira impande y'irya komine. Rero mu nyuma yaho papa niho yarafiseho novuga imangazini zishika kuri zitatu, twarajayo tuje na mushikanje tugiye kuraba ko twomusaba udukaye, tugasanga nyene umugore wiwe niho twashobora gusangaho kenshi kuko niwe yabidandazamwo, ivyo atadandaza amatungo barondeye na mama wanje, tukabibona tukabona mu buzima bayo kuko batonyi banje bakuze novuga baregwa n'abayaya bobo bakuze mu buzima novuga bumeze neza. Ariko twebwe muri ubwo buzima twabayeho twaragenda tukaraba tugasanga umugore novuga yatwawe na papa niwe arimwe arabidandaza, muri make urumva natwe ntitwavyishimira. Rero muri make mu buzima twabayeho mu buzima bugoye, tubona amatungo mama ariwe yoyadandajemwo akadandaza ivyo yarondeye ahubwo akadandaza umugore yatwawe na papa. Wihangane imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu turifuza muvyeyi abariko baradukurikira bashaka kugira umutima w'impuhwe ugasanga barakozwe ko nabo barabaye muri ico kibazo barakivuyemwo, baribuka aho Imana yabakuye bakaba bifuza kubafasha, mbega ni iki nyamukuru mwifuza ko bobafasha, abo kina kubafasha bobafasha gute? Eje ikintu bodufasha nuko bodufata mu mugongo kubera inzara urabona iraturembeje, turi mu buzima budasanzwe. Aha nka n'ukuri jewe ku bwanje nafise n'intoki zibiri zaramugaye, ukuboko kw'iburyo afise intoki zine, niyo ndiko ndakoresha isuka hasohoka izi zine gusa nizo zisohoka kubera urundi ndarukoresha ncambabara kubera zaragwaramugaye, n'urundi bwoko kukundi kuboko kw'iburyo nako nyene ruragwaye, mu mugongo naho urumva ndagwaye, urumva nta buzima afise. Uriko uranakura. Yego ubu n'ubu ho nyene nkubunamye guca agatasha sinza kuryama. Ubwo nibwo buzima mbayemwo rero nivyo bibazo mfise. Kandi jewe n'ukuri dufise ubuzima bubi kubera ataco turonka dufungura, haraho tubwirirwa urumva haraho tuburara. Ayo niyo magoga dufise hama tugasaba n'imfashanyo yodufasha abariko baratwumviza Imana ibahezagire, ico nico ndabashimiye. Hanyuma nkaba ndabashimiye yuko mwodufata mu mugongo kubera aho turara inzu urumva yaratubomokeyeko, naho turara imvura iragwa ikatugwako, hama nkaba ndabashimiye Imana ibahezagire. Yego. Murumvise ko umuvyeyi abasavye ko ahaba hameze nabi, ubu ni mu gihe c'imvura, imvura ikamunyagira, inzu mugabo yarayimubomoreyeko, ushobora kuba ufise umutima w'impuhwe ukaba wumva woterera, gushaka kumuterera n'ibati rimwe, agashobora kubaka akaronka k'umusaya, murabona ariko arakura karagera mu bigero, nawe akazosaza avuga ati narahuye n'abagiraneza, akazobasabira imigisha n'ibindi. Kandi naho aravuze ko n'inzara bitameze neza, ushobora kuba hari ico ufise, uri umurimyi, umwe wese ariko aradukurikirana ico ufise, uri umudandaza ushobora kuvuga ati kuno kwezi narungutse, n'undwi narungutse, have ndabe na dukeya ndamufashe. Aho ku ruhande rw'umuvyeyi turifuza kumenya naho umwana ico asaba, na mwarya akiri muto, ngira nawe nagira amahirwe yo kuronka ico akora yoshobora gufasha umuvyeyi. Namwe abo bariko baradukurikira boshobora kugira ico bafasha, mwifuza babafashe? Hama murakoze natwe kuduha akanya ko kuganira, hari vyinshi nanje nari nifuza kuvuga, noshobora kunganira ku vy'umuvyeyi yashoboye kuvuga. Mu buzima twashoboye kubamwo twarabayeho mu buzima novuga bugoye, ariko Imana yabidushoboje kuri ino sana aka kanya turacari bazima, novuga Imana ihabwe icubahiro. Hama ikindi noshobora kuvuga, umuvyeyi yaratwirukanze inyuma turiga, Imana iradushoboza kuri ino sana aka kanya tuvugana twarahejeje amashure, nubwo amashure mpora numva ngo ntahera, ariko amashure y'intango twarayamaze. Ariko nubwo twaza twumva bamwe bavuga ngo nubwo umuntu yiga ngo nta kazi ashobora kuronka, ariko nasanze kwiga biratuma umuntu yuguruka mu bwenge, bigatuma umuntu abona ivyo atobonye. Rero ikigira kandi mu buzima novuga twabayeho, inyuma yaho papa amaze guta mama, yaciye amusamburako inzu. Vyinshi mama yari yabivuze, twari tubabajije ati
ku ruhande rw'iwanyu mama yasavye ko abo babishoboye bomwubakira akaronka haki k'agasaya n'abafise utwo boba bacaguza mu two gufungura ko bomufasha inzara imurembeje n'ibindi namwe ku ruhande rw'iwanyu ababifuza kubafasha mu bibazo mwagiye muracamo kuva mu 2003 kugeza uno munsi n'ikinyamukuru ku ruhande rwawe nabo bogufasha nanje ku ruhande nyamukuru boshobora kumfasha ubwa mbere novuga nta kazi novuga mfise ahubwo utuntu umuntu ashobora kuronka na karaka umuntu ashobora kuronka agakora tukaraba ko twoshobora kuronka itwe dufungura ikigeretseho urumva ko papa amaze guta mama yaciye afata parasere isigase ubwo kuraba ari hamwimura mu nyuma nawe nyina aramusamburako amwunguruza mama wanje caromoka aragenda aratangura gupanga uko mama yapanze imyaka ishika ku 10 n'iyindi hejuru mu nyuma rero amaze kugurisha iyo parasera amaze kumwimura carayigurisha caja kugura mu Carama aho mu Carama ico nashatse gusaba nuko aho mu Carama ari yaciye mu nyuma yongera gukina politike yo kuza aragurisha ko hato hato yisunze ko agaparasera parasera twavukiyemwo kareho yoza akaba ari hagurisha akaba ariho ashobora kudusaturira twebwe nk'abana rero akaba yipfuza ko muri make hariya twebwe ntituje ngo dushoboye gutorana ku migabane yiwe kandi ndi murumva ko n'amamangazini barugindiranye na mama ntaco mama novuga ntaco yatumare kuri twebwe ahubwo yafashije umuryango novuga yafashije ku bana bavyagwa na mama n'umugore wa papa rero urumva nasaba ko se barundi nasho kutugarukira mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ashoboye kudushigikira murumva ko natwe tugomba kurenganywa umuvye wanje avuga ko parasera atitegereza gukora ko gaparasera turiko ategereza nako nyikuza akagabuza twebwe haratagutana kimwe tuzorondera kandi ngo na mama wanje agize ico avuga ahubwo ngo aravye nabi azoshobora no gufungwa kuko ivyo abivuga yisunze ko ku buzima nawe ariko arafise amafaranga ashobora kuvuga ati arafungisha umuvyeyi wanje mugabo ico nshimira Imana nuko Imana yaduhaye se barundi wacu umuvyeyi wacu arashobora kutugarukira ndetse bikagenda neza rero ico no bwambere no saba nuko mubo dusengera natwe twoshobora natwe kuronka ico dushobora gukora mu buzima tukaraba ko nayijyane sanzwe ndi umuhungu nkaronka nanje ico gukora kugira ngo nivyashoboka ndose nanje umuryango nzoronka uburyo noshobora kubutunga hama ikigira kandi nuko si barundi wacu canke se umuvyeyi wacu prezida yoshobora natwe kudushikira kutugarukira agateka k'abana kugira ngo papa wanje ntashoboye kumuhotera kuko avuga ko mama wanje agize ico avuga azoshobora no gufungwa rero nivyo noshobora kuvuga murakoze tubashimire cyane namwe murakoze kandi muwandeye mwihangana mu bitoroshe murimwo shimire cyane abakunzi bacu ba Royal TV umuhungu wacu aravuze ko mwo muterera agasabico mukamusengera kandi murabona ko akiri muto afise n'inguvu araho mwumvise akazi abamufasha kiyeda aragishoboye n'ibindi byose arabishoboye nawe karongena afungura na mama wiwe agashobora kuruhuka nikijanye n'ibibazo bagenda barabura navyo bafise ubwaho bashaka kubasohora ushobora kuba uzi ikindi wobafasha ingene ivyo bibazo bisohokamwo duhure muri commentaire mubafashe kandi umuntu abaraba babwiye adresse aho baba ni ngaha kumubone kurya kangahe kugindwi rya Kinyankonge tubaza gusigaho nimero yabo abo kwifuza kubafasha abo kwifuza kubaraba kwifuza kubashikira kubafata mu mugongo ingene batora vyoroshe kandi mbandanya ndabinginga nko mwaba mubikora muri wa mutima nyene w'urukundo mubafashe nawe ushobora kuba warafashijwe ushobora kuba warigeze kuba mu kibazo ukaronka umuntu agufasha ibuka nawe ivyo bagukoreye ubikorera abandi shimira cyane rero kunzi bashobora Royal TV ko muradukurikira utaragira subscribe mubande mukurikirana urugano vya Royal TV amakuru mashasha yizewe shimire cyane na cameraman Pasiplo yatumye amaji n'amasanamu bashikira imeze neza cyane au revoir Imutangwa muri Royal TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy